ngiye kubigisha pratique ukuntu bategura umuti uzokurinda kurangiza vuba babantu muniho umugongo babakenyezi muniho umugongo babantu mwabuze uruvyaro babantu murongora gaturu kamwe inzanyi gacigwa ngomba ndabereka ukuntu bategura umuti kuva mu ntango gushika mu mpera umuti ukurinda n'ibindi bintu vyinshi ndaza kubikubwira mu mpera yiyi video. Reka ndagusabe gukora subscribe, like, share na comment. Yes sir, okay. Aha rero turatanguye akazi. Ni kuvuga ngo urafata igitunguru murakibona, igitunguru onyo rouge ukagikatagura, ukagikata ukagikurako kantu ukagitegura neza. Okay, aha turakibona iki ni igitunguru, hanyuma bibaza ko mukibona neza, iyi ni indimu, agatungurusumu murakabona kano, iyi ni tangawize murayibona imwe. Okay, ni zibiri ariko reka dukoresha imwe, dukoreshe iyi yonyene gusa, hanyuma ugakoresha n'ubuki. Ubu n'ubuki bwiza cyane nibaza ko mubona. Yes, okay. Aha turakomeje ubu ibi byose nabironze, urabironga ukabitegura neza. Murabibona neza. Okay, aho ufata kana gatunguru ukagatonora. Okay, nibaza ko turi kumwe. Hanyuma maze ubu butunguru bwose ukabutonora, tonora. Je gutonora ubutunguru, urabutonora bwose ukabuheza, hanyuma uhejeje igikurikira ufata ubu butunguru bwose ukabufatanya n'iyi ndimu n'iki gitunguru gitukura n'ubuki. Turabereka ukuntu babikora, hanyuma ubihejeje byose ugaca ubitegura neza. Nibyo tugiye kubereka, hanyuma tubereke n'ukuntu bifatwa, ukuntu bifungurwa. Ibi bifungurwa byose ndibaza ko murabona ko tugira ngo tubiheze. Aya aha ndibaza ko turi kumwe 5-kuri-5. Ndibaza ko turi kumwe 5-kuri-5. Okay, aha igikurikira bya bintu byacu dufise duca tubironga byose.
ibintu byacu dufise murabona ko birakwiye byose. Duhejeje kubironga, duhejeje kubitunganya byose, kubironga neza, ngibi ya tangawize murayibona, za ndimu ngwizi, izi ni indimu twakasemo kabiri, na bya bitungurusumu ngibi n'igitunguru gitukura n'ubuki. Twagiye aha rero tugiye gutegura bya bintu byacu. Turafata izi gingembre, tangawize, turayikatagura duto duto, urabibona, duto duto, murayibona. Turayikatagura duto duto cyane, murayibona. N'igitunguru nuko nyine cyo tubigenza, turagikatagura naco, murabibona, naco nyine turagikatagura duto duto. Yes, hanyuma ko murabona ko turi kumwe 5 kuri 5. Tumaze gutunganya bya bintu byose, udutungurusumu turimo, indimu ngwiyi. Ubu tugiye gukora ikindi kintu. Ubu ni ubuki, tugiye gukora ikindi kintu kigira 4. Tugeze ku mwanya wo gusya bya bintu byacu. Ukuntu tubisya rero nuku: turafundikira first, tumaze gufundikira tuzana ya mashini yacu tugashirako. Turaraba ibintu byacu ko bimeze neza, hanyuma dusubiremo tubitunganye neza. Turashikanamo ibintu bitanu, ibitarayorana neza, ngibi nivyo turiko turashikanamo kugira ngo nabyo tubisye byose bihure neza, na bya bisubira ngaho indani bibikatagure, bitwangane neza. Turongera tugafundikira, hanyuma tugakomeza gusya. turasuzuma twara ko byacanganye neza. Okay, ndabona ko umuti wacu wamaze kuba neza.
basi aha duhejeje gukora umuti wacu neza cyane, twawutunganije nk'uko mubibona. Igisigaye nuko tugiye kubereka rero ukuntu ufatwa. Duhejeje kuwutunganya, ahasigaye ko dukoresha bwa buki ngubu. Ubwo tugiye kuzana ikintu cyacu tubikamo uwo muti, kuko ntitugumiza mwaha ahantu twawusikereye twawuteguriye. Tugiye kuzana kandi kantu dushobora kuwubikamo. Aha turazana utuntu tubiri, aka kantu dushobora kuwubikamo, nikatakwira turakora n'akandi. Umuti nguyu, umuti wacu nguyu twabushikanye, twamaze kuwutegura. Akaducitse katasikuyewe neza, ako turagakuramwo, hanyuma tugasigaza bizima. Aha turahejeje. Umuti n'uyu. Igikurikiyeho nico ca nyuma, ni gufata aha tugacangamwo bwa buki bwacu. Ubuki ushobora gukoresha ubu busanzwe bwarakoze. Ubu ni ubuki murabibona. Duca dupima ikiyiko kimwe c'ubuki, tugapima ibiyiko bibiri, murabibona. Ushaka kubiyiko bitatu. That's enough. Ibi birakwiye. Ibiyiko bitatu. Duca ducanga wa muti wacu, tukawucanga na bya biyiko bwa buki bwacu. Murabibona. Aha tumaze kuronka umuti wacu. Uyu muti uvura ingwara zirenga 100. Ibi ni ibiharuro byashizweho n'abashakashatsi. Iyo wumvise ubuki butakoze neza, ushobora kwiyumvira ukongera. For example, nk'uje numvirije numva ubuki bwakoze, ariko ushobora kongeramo gakeya gusa, gake. Okay. Aha rero tumaze kuronka umuti wacu. Uyu muti uwufashe neza uzocucira. Uyu muti usivye kuba ukurinda ingwara zica mu myanya mpuzabitsina zigutuma urangiza n'ingoga, uyu muti ugufasha kuveresa
utevye uyu muti ushobora kukuvura umugongo. Uyu muti abantu bagwara harimo vitamine D, ushobora no gukingira kuguha abasoda bakwiye mu mubiri, ku buryo na za ngwara bavuga ngo ni coronavirus igufashe ukaronka kwisporta. Ubu ntitwagombye kwerekana mu buryo bwo kugira gusa ngo uzukoreshe mu buryo bwo gufasha mu bintu by'imibonano mpuzabitsina. Uyu muti ushobora kugufasha haba kurangura amabanga canke guprotege umubiri wawe kugira ngo ube strong, uronke abasirikare bakwiye mu mubiri. Ni ukuvuga ko uyu muti rero ko muwubona uyu nkuko twawukoze mu bitunguru. Ibitunguru nivyo twakoresheje, igitunguru gitukura, dukoresha tungurusumu, dukoresha indimu, dukoresha na tangawize. Reka rero twongere twumve ko ibintu bimeze neza. Je ndagakunda kuko nico gituma mfise igitsina gikomeye nkibuye. Haya basi, ni sawa kabisa. Nshobora kwiyongera okay. Ikigo cya nyuma ubu tugiye gushika uko bifatwa. Mu gitondo ikiyiko kimwe cyuzuye neza, cyane ikiyiko n'agace, cyane ibiyiko bibiri, nta ngorane mbwo nturenzaho. Ibiyiko bibiri bituzuye cyane kuko n'umutukazi. Saa sita kwa kundi nyene, ku mugoroba kwa kundi nyene, ntuzurenze ibiyiko bibiri kuko n'umuti ukaze cyane. Uyu muti uzuwufate indwi zitatu, iminsi 21, uzucukira neza. Mu buzima bwa misi yose nababwiye ko ushobora no kuwukoresha ukamufata kugira ngo urinde umubiri wawe, ariko uyu n'umuti uzogufasha kutarangiza vuba. Uyu n'umuti uzogufasha gukora uduturu twishi. Uyu n'umuti uzokurinda kurongora iminota 45 canke isaha yose, gushika naho uri kurarongora, uri kurabira agusaba ikigongwe. Murakoze cyane rero. Haya basi, murakoze cyane. Aha rero twari kuri channel Ivyiwacu TV, twari ko twigira hamwe umuti uvura ingwara zirenga 100. No kuvuga ngo uyu muti uwufashe nkuko ndakubwiye, uzombwira ni wafata neza ko ndakubariye, uzombwira muri commentaire ukuntu wabibonye meze. Hari abantu babuze uruvyaro murabizi, hari abantu ntuzi ico bivako, hari abantu bigo bararira imigongo, mwebwe mukora agaturu kamwe imbori gacigwa ntiyongere kuvyuka. Mwebwe mwanyeshwe n'ingorane zo kwikinisha. Ibi byose ibisubizo bizobonekera ko uyu muti gusa uzokure mu bwonko, uzogushira ku murongo, uzosanga wasubiye kuba umuntu w'umugabo, umuntu muzima. Reka tubashimire rero mwadukurikiye, twabanye mu iyi video yo kubigisha ukuntu bategura umuti wirinda ibibazo byose. Tugushishikariza gukora subscribe, ukore like, share na commentaire yawe, turayikeneye na gahwane.